mu artiste mwiza mu artiste yapfuye ushaka no kubiraba je nafise indirimbo nakoranye na Miss Erika muri 2020 yitavye Imana mu ndwi imwe yongeye ko 10,000 kuri YouTube n'ama streaming menshi cyane kuri Spotify tubyumva neza ko muri imvi mwiza muri imvi yapfuye kandi abantu bakunda umuntu yapfuye kuvuga ibintu bikomeye cyane abantu bakunda umuntu yapfuye niko bimeze niyo mpamvu muri imvi yapfuye uho abari bon icamira mbere umuririmbyi namubabariye kera hapana ubu namubabariye nka 2019 gutyo ni ibintu bimaze imyaka myinshi master ni ibintu bimaze imyaka myinshi ariko uno munsi hageze kuvuga ni amazi yarenze inkombe hehe ni giki cyatumye yumva ko nope ararengereye canke reka ngira icyo mvuga umuntu ari umuntu biragoye kubika ibintu imyaka myinshi cyangwa imyaka yose ariko biramaze byari bimaze imyaka igera kuri 5 inarenga ndibaza Yes, welcome ladies and gentlemen muraho murakomye nizera ko meneze neza aho muri hose. My name is Frank the Answer. Tugiye kuza turabana ku munsi ko bukende ko bwije kuri content nyinshi zigiye zitandukanye twigishanya muri binabiri. Yes, nitwa Frank tugiye kubana ku munsi kuri Magic Channel ndabwira subscribe. Utarayigira kugira ngo tuge turabana ku munsi n'ibintu byinshi kandi vyizo. No munsi dushimye kubera kuri inde kuri Masterland. Ndakwakiriye Master. Urakoze. Umeze neza. Urakoze cyane. Yego. Icambere kwanza wambaye neza uraberewe cyane. Urakoze. Urakoze yuko no musugiye ahantu bizogenda neza. Ngiye aho bateretse. Ugiye aho bateretse. Yes turamukiza bakunze wa Magic Channel ukadukurikirana kuri uno mwanya. Hi nenda bakumbuye imyaka myinshi. Yeah. Ndeka kuvugiraho acimyisi sinibuka vraiment mugari kera. Studio ariya muri studio. Yeah. Ariko ndamukije no ngenda bifuriza Noel nziza. Umwaka mushasha muhire wa 2024. Yes bakunze Magic Channel baze ko baguheruka kera cyane ariko kandi ni ikiganiro tugiye gukora kugira ngo tuganire byinshi bigiye bitandukanye. Masterland amaze igihe kinini ataboneka muri industry umugabo kandi yagarutse agaruka kandi n'indirimbo nziza ariko kandi turaza guhera kwanza ku rugendo rwa Masterland. Hari benshi bagwibuka anabandi benshi bashasha ku munsi haza abantu bagiye batandukanye ibintu byinshi kandi bishasha. No munsi guma kandi tuganire Masterland ku rugendo rwiwe uno munsi ahageze arabana babona Masterland gusa batazi neza Masterland bega ninde biraza kongera kwivuga Masterland ninde. Yes. Ariko Masterland ni umurundi n'umunyamuziki. Yes. N'umukristo n'umuntu wose kuko ndiyumva nk'umuntu nyine gusumba ko no kwimva nk'ikindi kintu. Nkaba n'umunyakaranga purement umunyakaranga n'umuhinga wikoga mvambwenge. Yego. Yes, hari byinshi mu rugendo rwawe nibaza kuri amazi imyaka irenga 10 uri mu muziki ku ndirimbo nyinshi zagiye zirakundwa n'abantu benshi ukiri mu ntara ya Ngozi ndetse no kuzibujumbura za Fantastic n'izindi zagiye zirakurikira mu nyuma za rundimwo n'urugendo rero wagiye kugira uno munsi kuri Smile nubwo tarayishikamwe. Ndashaka utuganire ku rugendo rwawe rugendo rumeze gute? Ndabaza kuba ndivuga ko kenshi ku buryo rimwe na rimwe nibagira aho mera canke nanka kugira gusubiramo kandi ngongere tautologie ariko n'urugendo rurimo ivyiza n'ibibi urugendo rurimo imisozi n'utubande donc les montagnes les plaines rurimo les hauts et les bas donc ariko kuduga no kumanuka ariko kwiga kuryoherwa kubabara kuruha kunezerwa insinzi guserebra byose birimo. Bari kuvuga Masterland yacitse intege. Masterland yakomeye igihe watsinda rero wari umeze gute? Ni Masterland yasinze naho nyine ashaka coming down kuko namanze neza yuko insinzi nayo nyine ni gitutu. Igitutu bisigura yuko izuba rigize izuba rihumvye igitutu niso kukibona na section ikimeze hariho section uyibona kubera hariho spotlight hariho umuco highlight kanaka umuco kanaka utuma ya section bayibona ikamurika iyo umuco uzimye kubera circumstance kanaka
cya gitutu nusa kukibona Okay, na success rero ndazi neza ko nago iri permanent mu buzima. Yes. Success ni ikintu kiri temporaire, ni ikintu umwe wese atusha hama akakirekura, ni nk'ubuzima, ni bwama hose. Yes, hari abantu nk'ubururu bwinshi twabonye umuntu wese uvuga ati success yiwe yarayigumanye, mbega kugira ngo ushobore kugarda success yawe nibe nka cya gitutu. Oya nta muntu agubana success kuko dejo nafa abantu bakakwibagira. Akuno musi wa Michael Jackson turacabazi. Naho muzi antuka genda kuri Spotify, genda kuri si wo muntu ari most streamed actually. Umva uko bikose umuntu arahera. Ariko ndemeza neza yuko wanashaka jewe novuga ko umuntu wagogira valeur yafuwe gusuma kiri muzima. Kumbwira ko Michael Jackson yagise 16 no vyumva gusuma ko mbwira ko umuntu ari kwisaza yigumana. Kuko bavuga mu Gifaransa ngo un vrai artiste est un artiste mort. Yeah, mu artiste mwiza mu artiste yafuye. Ushaka no kubiraba je nafise indirimbo nakwanye na Miss Erika muri 2020 yitavye Imana mu ndwi imwe yongeye ko 10,000 kuri YouTube n'ama streaming menshi cyane kuri Spotify. Tubyumva neza ko muri imvye mwiza muri imvye yafuye kandi abantu bakunda umuntu yafuye. Kuvuga ibintu bikomeye cyane. Abantu bakunda umuntu yafuye niko bimeze, niyo mpamvu muri imvye yafuye uho abari bon. Mugabo mu buzima je natabaye ko tagihoraho. Mu Kinyarwanda navuga ngo ntagahora gahanze. Umva ntagihora ku ngoma. Mu Kirundi naho ngo ntayiruka itabunda. Ivyo vyamaho, niyo mpamvu rero yo ugize saison ya success tabura kari saison kuko ni saison, hariyo saison estival yici ariko akizuba, hariyo saison y'imvura. Ni ngombwa kubigena kose birakurakuranwa, ni nk'umuco ni nk'izuba ni nk'umurango nijoro birakurakuranwa. Ni mpamvu rero yo ndi muri bihe vyiza ndamenya ati okay ndi mu bihe vyiza mugandazi neza ku bino bihe ari ibindi bihe vyirabura bizobikurikira umwanya wose mba ndabiteguriye kuko no woba usenga biragushikira na Yesu yagize amagogwa. Bijya abakristo bacane nibo bagira amagogwa menshi gusuma n'abapagani urumva. Byose ni ibintu bituma nama niteguye hama kandi niyo ndi mu bihe bibi namavuga ati ndi mu bibi ibihe vyiza bigira bizi kuko mba nzi neza ko atajoro ridaca kandi nta effort nyinshi. Ni Masterland mu mpera z'uyu mwaka niyo yasuye indirimbo yiwe yitwa Smile. Ndashaka twigiye kwanza ku rugendo rw'indirimbo Smile. Uno munsi ni indirimbo yashoboye kwerekana Masterland mu yindi shusho. Nibaza yuko ari Masterland wa mwanya ariko aritegura kuko turabibonye. Uno munsi indirimbo igeze ku views angana gute? Kandi views igeze ko mu kiringo gitonya cyane. Ni indirimbo Smile. Mbe kwanziriye kuri YouTube ko tuyambona ko kuri YouTube muri kano kaya ntayiriko. Narinzi for sure navyo narinzi. Ariko ni ikintu exclusive interview. Ni ikintu kiza kumara mwanya mutoyi bariko barabikosora muri Wana Music group nibo ba distributeur bacu. Harabaye ikibazo kijanye n'amadroit kubera YouTube n'ama platform usanga ari gihabaye interference ariko yaza guhera babandanye basuriminga abafana bacu. Vyatanguye ryari kwanza kuko je nibuka ko vyatanguye ryari la veille ngijo umunsi wejo for sure sinanzi ko indirimbo nibaza ko tarama n'abantu bose barabihomarka n'abantu bose barabihomarka tubiro matsinganye mu kiganiro nange kuri amaviews bigeze ku mwanya mugabo ni indirimbo rekira duga ku rugezo rudasanzwe. Ni tutaraza imbega icatumye kwanza iva kare kandi indirimbo rekira duga ku rugezo rudasanzwe. Ibanga ryabaye ri Masterland yaje mu yindi shusho. Wigize waje nk'umunyukama nugitangura usanzwe nuko gusaba abarundi nyine je ndiko namye kuko sinigira nk'akazi nakaneglige. Sinigira nk'akazi ariko n'umusinge n'abantu bashuminze indirimbo yawe Master bitandukanye n'izindi ndirimbo. Kandi indirimbo yashikanye ibihumbi 100 mwanya muto cyane kandi n'amamusarikira duga cyane ama challenge ni menshi. Oya usanzwe indirimbo yaryoshe kandi ni indirimbo muri mudiho wanje bafana basanzwe bamenyereye ko mudiho wanje wazuki usanzwe je ndo muzuker donc à la base umva
mba ndi muhira nyene Yes. mba ndi muhira abantu basha bumva ikakanovera kandi kuko hose n'umudiho utarimba barimvye benshi mu Burundi Yeah. yumva nuvuga ko abari nka unicité yanje yumva nuvuga ko ivyo byose birafasha birafasha kindirimo abantu bayibonamwo gusumba ya hama n'ivyimana nyine bayapanze nyene indirimbo ikiyaduga Master James yantangiye ndavuga ati what nibiki vyabaye indirimbo ingana nako barayumviriza ugereje ama challenge agiye atandukanye ubona neza ko indirimbo yashitse ku rundi rugezo strategy nyabaki wagarukanye kandi ubwira kandi inyuma yaho hari izindi ndirimbo wagiye urasora nziza ziteye igomwe mugabo ugereje kuraba ingene barazistreaminga ukabona ko atari umurengera ari indirimbo nziza nka nsomya yari indirimbo nziza gusa ku streaminga kwawe kwabaye guke cyane nibaza ko nagenda ndamiriyo strategy ya communication yanje kuko naravye antuka yabaye publié hano henshi indirimbo cyane kandi nasohoye challenge imbere kisohoka ibisine ndabikora donc niyo kuko umunsi isohoye challenge abantu banje bose nabonye ariyo stat uvuga ati what kibaye adimo muragenda nyine à l'améliorer à la renouveler nyine ma stratégie kuko kuri kose nyine n'umucoach wa football arahindura ama tactique nibaza ko natwe nk'abartiste nivyo twamamwo mu kugira ngo umuziki wacu bingene ko navuga mu kanya ube sustainable umuziki ube donc ube pérenne muri gihe kirekire ko biba bigoye ko muri bye amazigiye kirekire abakora ibintu biri ku mwanya kandi bikumbirizwa n'amageneration yose ku bana bakuze bari hagati mugabo je niyo linye ndimwo umva rebe ya yes ni indirimbo nziza harimwo na partie nziza novuga y'ikirundi usanzwe umunyakaranga koko turabizi ariko kandi kugira ngo imvire gushiramo kiriya kintu hajya ahantu vyakujemo gute genre na kanu keza ariko kandi abarimvyi besho abartiste besho barundi badakunda kwibuka cyane gukorera ko kwibutsanya imico n'akaranga k'igihugu cyacu cy'u Burundi biri muti nize mu voyage nakoze nakoze ma voyage muri West Africa muri Maghreb muri East Africa donc côté iyo haruguru ndabona yuko nk'abarundi nize ibintu bitatu cyambere qualité iri meye donc kugerageza ko qualité y'ikoga usohoye iba iri ku standard nyene mpuzamakungu naje maribona ngo kandi kuva kera namye bive nabikora igice kabiri nizemwo ni identité kuko uzunarabe n'amapiano yo muri South Africa n'amapiano yaba ashake muri Nigeria muri Ghana atandukanye amapiano yaba Diamond atandukanye naye hariya wari ushumva ko umuntu wese agerageza gushiramwo culture donc identity yiwabo yiwe kugira ngo kuri marché twidifférencier kuri marché habe iyo diversification y'ama produit n'ama contenu nazo ko nanje rero nabonye yiko bimwe mu byo shaka gushiramwo muri no muzikiri urban ni gushiramwo signature iwacu niko ndagerageza mu buryo bwose bushoboka ngene noza ndabikora haba muri côté instrument haba muri rythmique haba muri vibe haba donc akaje mu kintu umuntu acumvise identifier wari we no havuye umuntu atomenya havuye mugabo yumve kuri différent wabo icyagatatu nize naco ni kugushamwa indimi mpuzamakungu muririmba kuko ubwegeje kuri muri Smile harimo cyane muri Smile nkurumva yuko nka chorus umuntu wose ari ku isi yose arayumviriza ariko kandi harimo n'ikirundi umuntu yumviriza avuga ati wow so much umva urimbye ikirundi kirimbe neza mugabo wose ugerageza kumixa kugira ngo umuntu indirimbo iri kuri Spotify cyangwa kuri platform quelconque umuntu yumvirije aze kwisangamo ntatakare neza ko muri ibiri marketable donc ibiri vendable ibishobora kuba habasigaye reko hajamwe rero ama stratégie ya marketing uburyo bwa promotion mugabo au moins ivyo biba appliquer kuri produit ikwije bisabwa ndakunda gutanga amashara ku bantu bakoze neza muri video hari umuntu yitwa Timbari Todi Olodo ninde nimbari wasize ninde yasize indirimbo ninde oya wasize ni Jonela undi hari undi muntu yitwa
Tordo Tordo Bani Tordo bon Bani- izina niryo maze bista izina ndaribona ahantu mu gusa umuntu ntarivuge yakoze editing yakoze editing yakoze editing arashoboye cyane vraiment arashoboye cyane arashoboye cyane ariko kandi ndibaza ko n'ama video yanje Men. turiko turakorana ari muri album Masterland ikintu kijanye n'amashusho meza mu gihugu niyo wa mbere umuragerageje no kwandika ku ndirimbo za kera za Alima Lundimwo n'izindi zitandukanye baneza ko harimo akantu wihariye wewe nyene nirihe banga kandi wakoreye nawe mu director w'abandi bantu ariko ukorana gute n'umu director icyambere nanje ndi umudirector sigura kuyandika ko ku macredit ariko ndi umudirector really most of the time nije nandika scenario nije nkora direction nije nkora logistique nije nkora inkuru scénario no donc scénographie donc mise en va kenshi usanga abadirecteur dukana barabizi ko atakazi ndabaha nakazi ndabaha yes ariko vraiment iyo banje kunkorera baba bari mu rutswe basanga university biri tayari antuka barabizi cyane ivyo rero bituma akazi nyine kanje nyine kaba kari soigné un peu ya kandi nafise iyo vocation muri jewe ya perfectionnisme kumva ko nshaka kugira ibintu ariko mbega ndi tusanga Masterland ariko araja mu bintu byose usanga biko ataka novera oya usanzwe utagira inasenga ari isenga utagira inasenga ari isenga hari gihe nyene biba ngombwa kubera tutagira abidufasha cyangwa tutararonka ubushobozi bukwiye bwo kwihemba abantu bose ko je niburi buri ndakeneye nk'abakozi nk'ijana kugira ngo akazi kanje kose kagende neza mugabo niyo tuja siyo tuva tubirindire cyane vision yahe niyo mwaka uyuha vision yahe niyo mwaka uyuha iyo kuzona nafise abakozi yego bon y'ibintu vyawe genre gushika kuvyo ushaka uvuze ngo nshaka kuvyo shaka ngo umwaka kana akantu shamfa umwaka uheze donc umwaka ubona nagendera kuri mu kimwe abona ko hari indi ntambwe yateye ni kujya kwa escalier kandi escalier iherera mu ijuru imva escalier ivanga ko izumuduga paka winje mu ijuru yes bon canke mu kuzimu sinzi hari mumva canke mwijuru mwaje numva kare mwijuru bane twese no tuba twifuza ariko reka dukomeze twiyezima dusaba Imana ko duhindura tuko bukeye no ko bwica yes dusozera ndashaka tuzingurure iyi page sorry ndashaka tuzingurure iyi page ni Masterland mu misi heze yari karavugwa cyane ndafise ama status yawe mesh ngaha anye ndafise ama screenshot nagenda bika uvuga ko ico gihe tuzobiganirako washoboye kugaragaza cyane umubabaro udasanzwe n'amajambo akomeye y'inkora mutima ndashaka tuganireho gatonya nibaho twaganiriye ndavuga ati please ndashaka bine ko tubiganirako amajambo akomeye abantu bazi Masterland baterase nzo yamumenyereye ko batazi Masterland avuga mu bantu batazi Masterland yire kurukuru aho please ntambaza ndashaka tuganire kuri izo stati wigeze gushira ko washavuye amajambo akomeye ko hari bimwe ubona ko inyuma y'imyaka myinshi uno munsi hageze nawe kuvuga byari biki kugira dushaka kumenya please ko byashaje sira yes tubiganire kariko byashaje tugana kugira ngo du clôture nabisiguye yanshaka du clôture no munsi nabisiguye ni kibazo cha gihari hagati yanje n'undi muririmbyi ikibazo kiri personnel nagiwe n'ivy'imiziki ko umwe wese agira ubuzima bwiwe n'ibyo acamwo rimwe na rimwe akagira intambamyi ikagira ibibazo bidasanzwe ariko kegena ari ndekuye kubera hariho abandi ba journaliste bari bavyevutse muri media ndavuga ndirekura gatoyi mugabo nibaza ko byarakwiye kuko none nabivuze sinago umuntu w'inzika Imana yamezagije ku mutima wagutse ku mutima munini cyane utagira kandi mutima urimo ibintu vyiza gusa imbabazi irimo urukundo urimo Imana ni umugisha wampaye ntumve ngo ni ibintu nyene je no kwiha Imana yampaye umugisha umutima utagira ishavu indani utagira inzigo umuririmbyi byashitse sinzi yo byavuye ko habaho kunyambika uruga kunyambika ibara
bive donc ku bintu ntari bugaruke ko cyane ariko ibintu by'ibintazi ariko nibaza ko icamira mbere umuririmbyi namubabariye kera apana ubu namubabariye nka 2019 gutyo ni ibintu bimaze imyaka myinshi master ni ibintu bimaze imyaka myinshi ariko uno munsi hageze kuvuga ni amazi yarenze inkombe hehe ni igiki cyatumye yumva ko nope ararengereye canke reka ngira icyo mvuga umuntu ari umuntu biragoye kubika ibintu imyaka myinshi cyangwa imyaka yose ariko biramaze byari bimaze imyaka igera kuri 5 inarenga ndibaza umuntu ari umuntu wagiye biba ngombwa ko umva umutima nyine wadundubiwe kwatirika ngira icyo mvuze ikaba nka therapy bikakuvura bikakuremurura canke n'ugiye umuntu wundi akumva akaronka version yawe nibaza ko bya miyo sens mbwa nta shaka ko bumva ko ata sens y'intambara yarimo sens ya donc battle fight war navyo ndimwo ngendakiriye amahoro ahubwo nkeneye yuko ujya muri rimvyi wundi yo rugira amahoro menshi mu mutima ku buryo naho yo kwitaba Imana igihe cyo nicagera ntaze abijane mu vy'Imana yo muhora ntibizobemo ushaka rero ko kibe nk'intango yo kumugurura umutima nimba iyo bakivyumvira ivyo bintu ko bishobora kuba nawe ese aho yabikuye ata kumureho wewe yomenya swate no mu majambo yabwiwe n'abantu n'abandi ba donc uburyo butandukanye cyangwa bikaba biri intentionnel adono mugabo mvuga ati igihambaye nuko nkuko je numva amahoro muri jewe nawe yumva amahoro akire tukire binashobotse tubane mu mahoro ubuzima bubandanye kuko ubuzima turi mwose subwo gukomplika ku bintu ama situation gutanda imitsi kuko n'ubuzima bugoye ubuzima bugoye n'ubuzima burimwo nyamukuru dukiye kwitaho usumba kugira nibazo n'abantu inyuma yaho tugera ku makomentari y'abantu baravye ati bon ivyo biko ravuga amasaye twatumuzi mu ntambara nkizo twatumuzi yirekura akavuga nkuko onya ariko kandi abandi bakavuga ati mbega koko ko ari naka yabizanye warigeze wumva naka abivuga bikaba ikibazo muri ubwo buryo ati naka niwe yabizanye koko ariko nta version yantuze yaturigera twumva ariko aravuga ati Masterland nuku niwe yangiriye nabi vyagenze nuku kugira nshobore guclôtira mbega épreuve zirahari umungabirana Imana yamaye si muruduka bisigura nakwishuye tubandanye ikibazo yes asante sana tugaruka rero kuri Ismail ni indirimbo nziza ariko kandi tugarutse dusanga yuko itariko habaye ikihe kibazo ko kugira ngo abakunzi b'umuziki ari hagiye kwirondera mugabo kuri no mwanya atabibazo byinshi baratangura kwibaza ikibazo nuko ushobora no guheza ikiganiro yagarutse kikaja ko bagasanga iriko donc nitukigira ikibazo ni ibintu byaba byashitse ku muziki nuko mutabimenya yakona gushika amwe barashobora kubaza ko ari copyright yabandi ko deja yatanguye itavuga hama cyane basaba itavuga kandi iriko nimwe muragira hama mubikosore ari misi masaba guha nibibazo bikunda kuba ku artiste benshi b'abarundi ugasanga indirimbo yawo n'umusiravuye ko benshi ugasanga ari posting mugabe je ugasanga yavuca n'ejo mbega abarundi turiba cyane ari tuntu twiba ari kibazo gihari je n'umunsi nze Smile kuri Instagram cyangwa kuri TikTok cyangwa kuri Facebook babanza kwifuta cyangwa notifyinga ko atari gwanje kandi ufite platform yawe wewe za Boomplay za Spotify n'izindi zigiye zitandukanye kandi arizo zitara copyright hari anya no bigenda gute bigenda kwera ama account yacu ntari securize ama account yacu dukoresha za YouTube za Facebook nari synchronize na ziya platform za distribution umva rero bobo muri algorithm zabo baba bashizeho ntibamenya kujya Facebook ari gwanje kuko ntibamenye ko ibashini ntimenya ko yisiga muri gwanje benshi basha bayigira amankasha ndindaje ubwanje guclaiminga ko ndi muri gwanje can you imagine kugira ngo bayisubize ni kibazo gikunda kuba ku artiste benshi rero ariko kandi nibaza ko cotorerwa inyishu nibaza ko ni ikibazo kiri hembe ikibazo kiri hehe mbega ngaha anya gutuma hariho YouTube mu Burundi nikora cyambere mbere aba distributeur dukorana saba mu Burundi nyene kugira ngo nyene bikunde nikiye kintu donc abari nk'abaririmvye musaba cyambere nk'uje ndiko ndabikora nk'unashenda baha ama coordonnées ya YouTube yanje n'ama password banabe ko isynchroniza
Direct. ku buryo n'amavi ndonka abari comptabiliser cyo kimwe n'ama streaming umva ni ibintu bakora vya process bakora mugabo nyamukuru niko usanga ari abantu bakure atabiro singa kubyo ugenda no kubavugisha ngo wishikire basi kuri biro umva twege aho kandi urumva harakenewe ko aba amabiro ya Spotify Boomplay bizoza ni bukebuke bizoza dusozera rero n'indirimbo Smile no musi nibaza ko hari igihano kiza kuja kuri ndimo yamaze kugera kuri YouTube cyangwa niya bitaragaruka ariko mukomeze kandi gustreaminga indirimbo ya Masterland ariko rero twitege kandi ryari mbege ikindi gikogwa cha Masterland mbega ni kuzosubira ya mezi 8 ya mezi 7 ya mezi angahe oya mwakuza niko gusa ndajongera ingene ngira ama release single releases kubera ariho album ko deja na Smile muri album umva ndayivyemo ndekuye mukango ngo yumve sino niko ndashaka sisore ama single menshi album ize kusohoka abantu bataronka indo ndimo zishasha nyinshi niko ndaraba album mbonye izo kwegera inyuma gato ikasohoka nko mu kwa gatatu mu kwa kane nashaka chanson ni single avant single ariko single iri muri album nyene ego single kandi bien sûr imbere ko album isohoka ari indi zosohoka ivyo ni ngombwa hama projet yanje 2024 ni album kandi album igeze kuri 90% ego ama video arimwo atari yose kuko nta buryo mfise bwo gukora video 10 umwaka umwe byazinze cyane abafana badufashe abakunzi b'umuziki uwumva yuko yoshigikira projet yanje album ashaka kunterera vraiment ndaterereje amafaranga kubera harimo amatournage harimo amavoyage harimo by'ukuri promotion isigaye zimbye cyane kuko nifuza ko yogiga promotion ku rwego ruri mpuzamakungu mu karere no muri Afrika kandi birazimvye umva ndizira ko abafana muzodushigikira haba mu masengesho n'amafaranga surtout ariko numva ari project nini ya cyane nk'ubu yes project ya Ego yatoye amafaranga arenga 30 millions Ego gusa Ego atana video nyinshi zirimo kandi contenu za Ego zasosekera zari zasabwe rundimwo za rundimwo yama project ya kera yama yose ndashize na hamwe project yoshika nko muri 70 millions Sizoza video za mbere mugabo nka ibye evenement yebere kuri Costa Beach yatwaye 30 millions zishika kuzana ba Kibenda kuzana ba Satbiri ba Visual income yanganye gute income ntiyashisa yo vraiment ntiyashisa yo ariko ntiwahomvye sinovuga ngo turagaruye nambaye buswaganyi turagaruye 100% oya mugabo ni kubera gusa projet chimira nkihagarariye hagati sino hari previko acha kugwa n'amatourne mu gihugu hagati na tourne hanze y'igihugu ko deja nagize ngwane ko acinjamwo covid ne narunse na invitation muri Etats-Unis mu bihugu bitandukanye byo muri Europe hari iyo projet ko tubandanya kugira ngo ayo tutakwimira igiteramo kimwe aboneke mu bindi imana ni yadufasha rero muri album ya kabiri murazogerageza uburyo bwose dukore byinshi bishoboka ego mbega muri album twibira kabanga harimo ama collabo y'abarundi amakorabo y'abarundi abanyamahanga ntibarimo n'abarundi jana kwijana gusa ego naho makoranye bose muri production hehe hose oya muri production y'abanyamahanga y'abanyamahanga mugabo imana ishimwe ko Master Music twashitse kuri niveau ya qualité nini cyane tuko turaheza indirimbo indirimbo tukayitanga tukayiheza kandi kuri resolution ingana international donc standard yo mu karere tuko turagerageza kwegereza zya niveau umva muri Nigeria kandi ndizira ko nko mu kiringo c'umwaka umwe zibabishyitseko reka tuvyizere tumva nyine quality yari linye nubu niyo top nubu dufise quality international I'm telling you kubizikiri yari ni muri album zo kuva kandi international mugabo nta vigira donc nta vyuzura uvuga ngo umuntu afana imigambi kandi arondera naza ko umuntu azaguma agerageza ku improving ariko
aho tugeze turanezerewe Bizogenda nive dufise ubu. Yes, yes. Master kandi ndagushimire cyane kumbura umunya washo guduheriza ariko kandi ushimira abakunzi ba Magic Channel no gukomeza kumbura dukurikirana buri gihe cyose. Urakoze Frank. Ikiganiro cyawe cy'amakiri riche. Asante sana. Cy'amakiri riche cyaba gifise dans matière yagutse. Merci beaucoup. Ndashimiye baturavye. Mugere guswiminga smile, mukore challenge ya smile. Abakobwa n'abahungu bafise huba mahaba muri bo. Umuhungu akora challenge ngo siwe si legend si legend. Hanyuma apa yico ndasubiye kwifuriza Noheli nziza, umwaka mushasha muhire, zuba rye ntubage kandi wabere w'amata n'ubuki kabisa. Love you. Shout out. Kandi ndashimiye cyane mwese bakunda dukurikirana wafashe umwanya wo gukurikirana ikiganiro cyacu du début à la fin. Ndabura gura subscribe, like na share ama commentaire please. Zaduteneye commentaire zanyu. Mukonze dufasha amatujane muri no rugendo tuko turagendamwo ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Merci beaucoup.